Mu mwaka w'ibihumbi 2008 societe BBS itanga internet ikorosha no guhanahana ibiharuro mu Burundi bwose yari umugambi. Iyo societe ikaba yatanguye gukora mu mwaka w'ibihumbi 2013. Societe BBS ikaba ikorera muri Kigobe Side itwarwa muri commune Ntahangwa ahegereye kaminuza yitiriwe ikiyaga Tanganyika hano mu gisagara ca Bujumbura. Kuri uno wa kabiri societe BBS mu rurimi rw'icyongereza Burundi Backbone System ikaba yaramutse igendera ibanki nkuru y'igihugu BRB kugira baterere uburyo busahiriza ukubaka ikirimba cy'umukuru w'igihugu kiri ku mugwa mukuru wa politike Igitega. Acandika ibiharuro bingana n'imiliyoni 33 n'ibihumbi amajana 790 mu mafaranga y'amarundi. Ubujejwe ubutunzi n'intwaro muri BBS Gisele Irambona avuga ko ayo mafaranga amwe yavuye mu bakozi bo muri BBS n'ayandi nyene asanzwe ari ya societe BBS kugira baterere mu iterambere ry'igihugu. Umugwi w'abantu benshi twaserukiye abandi bakozi bose ariko turi hano ku izina rya BBS no ku izina ry'umuyobozi mukuru wacu yafatiriwe atashoboye gushika kugira ngo dushikirize novuga uburyo twegeranije mu ntumbero yo guterera urubumbiro rw'imuhira ariyo mu kinofunofu Palais do Gitega kuko murabizi ubu unye umukuru w'igihugu cacu yarahimirije abarundi n'abakunzi b'u Burundi yuko tutoza turazerinze ibintu byose twoza turavyikorera. Twebwe rero twashatse gushigikira ico gikorwa citeka nk'abarundi bakunda igihugu kandi nka societe BBS ikorera mu gihugu cy'u Burundi. Abakozi baravyiyumviriye baravuga bati natwe nitwosigara inyuma baregeranya uburyo hanyuma nishira hamwe rirazana ubundi byose hamwe rero ni miliyoni zishika 33 n'amajana 790 mu mahera y'amafaranga y'amarundi. Ego novuga yuko societe n'abakozi bayo bashize hamwe akaba ariyo twashikirije uno munsi. Uwo ajejwe ubutunzi n'intwaro muri societe BBS ahamagarira abandi baramutswa amashira hamwe atandukanye cyangwa societe n'ahandi hakorerwa ubuzi guterera mu iterambere ry'igihugu kuko igihugu giteye imbere ari bo baba bateye imbere. Abishoboye ni vyiza cyane iyo ushoboye igikorwa cyane kiraba igihugu cawe cyane ahantu ubukorera imirimo ya misi yose. Iyo haje ibikorwa by'iterambere nk'ivyo ibikorwa bitera iteka igihugu nk'ivyo nivyo gushigikirwa na cyane yuko abari ibikorwa tuba twatewe mwakamo n'umukuru w'igihugu cacu cy'u Burundi kandi ukaba wumva yuko utegerezwa gushigikira imigambi y'igihugu. Ni ibikorwa byiza cyane bitera iteka bigatera iteka ubu batanze ubwo buryo eka bigatera iteka n'igihugu naho ububaye. Societe BBS ikaba ariyo ya mbere mu Burundi itanga umuhora wa internet inyaruka imirimo y'abantu bakoresha internet ikaranguka byihuta.